Nshuti bagenzi namba kunzi biganiro vya radio televiziyo Isanganiro kaze mu kiganiro barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro neza na neza iri ku mutumba wa Muriza ni muri komine Butaganzwa intara ya Ruyigi. Barushe nguhere uno munsi radio Isanganiro ikaba igitunganije ifadikanije nishira hamwe dushire hamwe rimwe mu mashira hamwe y'abakenyezi aharanira amahoro amashira hamwe ane ari mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro. Umugambi ushigwa mu ngiro mu ntara za Rutana na Ruyigi. Ayo mashira makabari RFP Rezo Femme P yeri dushire hamwe ryadukoranije hano hamwe nishira hamwe ko kafeme. Barushe nguhere umujenama warino shengero rya barushe nguhere akabari mediatrice Ndikumana mujenama mera yambu bano bene gihugu bahano imuriza. Bene gihugu bahano imuriza ndabaramukije cyane ni sawa. Murakomeye cyane gose murakoze cyane sangwa barushe nguhere ureba karatanga amajambo no mudiakoni wari no shengero rya barushe nguhere abanyamuriza yambo murakomeye sangwa barushe nguhere nuko rero nguko atarugo gwitaha twarose iteka twatewe iteka n'umubahwa umwe mu bubahwa bahano mu komine yacu ya Butaganzwa akaba ari umuhanuzi wa mustanteri ajejwe ivya politike intwaro amategeko n'imibano tukaba twasaba rero mu kumwakira tumuhamashi kugira ngo ashike hano imbere hanyuma atubwire mu majambo make ibiranga ino komine mbere ahe nikaze abashisi batugende radio televiziyo Isanganiro hamwe nishira hamwe dushire hamwe ngira ngo murabona abantu b'abafasoni bicaye hariya ijambo ni gwanyu nyakubahwa. Murakoze nyakubahwa mumenyesha makuru wa radio Isanganiro nabo mwagendanye bubahwa mwaserukiye ishira hamwe dushire hamwe gishira hamwe rikaba rikorera no ngaha muri komine yacu nziza ya Butaganzwa. Bene gihugu mwese bashinga ntahe bapfasoni gwaruka banyabutaganzwa n'inshuti n'abagenzi b'Ibutaganzwa tugira amahoro ubumwe ibikorwa n'iterambere rishingiye ku mukenyezi. Bashitsi bahire turabahaye ikaze ngaha muri komine yacu nziza ya Butaganzwa. Komine Butaganzwa umutekano urakwiye ngira ngo murabona yuko n'abene gihugu basa neza nkako bari ku kivi ibikorwa by'iterambere baravyitaba nkuko mabamenyesha makuru mwabivuze yuko iki kiganiro gishigikiwe nishira hamwe dushire hamwe. Komine Butaganzwa turakenguruka ibikorwa vyiza kandi vyinshi biriko birarangurwa n'iryo shira hamwe dushire hamwe na cyane mu mugambi waryo bakenyezi dukenyerere amahoro aho batanga inyigisho zitari nke kubijanye n'umubano mwiza mu ngo eka mbere bakaba barashigikiye n'imigambi ishika kuri ibiri ishira hamwe urunani ruhukiyemo amashira hamwe y'abakenyezi akorera ngaha muri komine ya Butaganzwa. Ivyo rero turabikenguruka cyane mbere nsabe abene gihugu bo ngaha Butaganzwa tubaha amashimeshi. None rero twagomba twongere kandi dukenguruke iki gikorwa cy'uno munsi barushe nguhere. Turizera yuko abene gihugu b'Ibutaganzwa ku nyigisho bafise no kuzindi muza kubahereza ubushimwe bwaje ngaha atako muza gusubirana inyuma. Nagomba nsabe rero bene gihugu aho bafatira akanya bakabahereza ibiyago byabazanye muze gukurikirana neza
kuko uza gusanga ibibazo biza kubazwa biva mu izo nyigisho baza kuba batanze. Mukurikirane neza rero, hamwe habajijwe ikibazo uca ugira kucishura ata wundi agutanga. None rero nta byinshi mfise nagomba kuvuga, twashaka duce dutanga akanya banyakubahwa igikorwa cyabazanye muce mukibandanya. Murakoze, tugira amahoro twese. Amashimeshi arakoze cyane, arakoze, reka tumushimire. Nuko rero nguko arahejeje kubivuga, ibibazo shengero ry'Imana bakirisu batagatifu, nta n'inyigisho mbere nyinshi zirugwa ziratangwa, nta nyigisho, byose biri nivyo mu kibano, nivyo twamamwo, tusanzwe tubizi byose, nivyo twamamwo. Murizaye aho rero wawundi ngubuti guburageze murizaye. Nuko rero ni kiganiro barushe nguhere, ngo twababwiye ikiganiro barushe nguhere, radio televiziyo Isanganiro gitunganijwe nishira hamwe, ni dushire hamwe, nimwe mu mashira hamwe y'abakenyezi, ariko shira hamwe ari mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro. Muri barushe nguhere tubafise rero amategeko. Nuko rero nagoma nsabe umujenama mukuru ari no shengero rya barushe nguhere adushikirize amategeko. Shengero ry'Imana, umviriza amategeko agenga kino kiganiro. Mujenama bambwira banyibukirize ko bazazo bayazi. Murakoze cyane Diakoni, reka nshobore kubibutsa ayo mategeko, kuko ayo mategeko aranga kino kiganiro barushe nguhere, niyo aza kubaha amahigwe yo gutahukana agashimwe. Neza cyane. Mu gihe mutayubahirije bisigura ko ushobora kubuza inyishu, ariko utubahirije ayo mategeko asabwa ushobora kudatana agashimwe kandi waruzi inyishu kuko wahonyanze ayo mategeko. Icibafye ego nifye nkuru. Ayo mategeko rero nayahe? Icambere cyo twababwiye tugitangura ko atakudugana. Abantu bari hari inyuma ibintu vy'imigano nibo bafise amahigwe menshi yo gutogwa, kandi bakaza kwishura ibibazo bagatana tujya dushimwe mubona hajya. Rero mwebwe abantu muza kuba muri hano imbere ukaba uriko uradugana uhindana, wewe ntituza kugutora, unigana amahirwe aza bagucitse. Neza cyane. Tuza kuraba bariya bari inyuma batekereje, ni kuvuga ko akagera ko tuza kubaza ikibazo, wowe ico ukora ahuri uraduza ukuboko uduze ukuguru, canke uduze inkoni, canke uduze umusigati, canke uduze inkofero, uduze ico ari cyo cyose ufise cotuma tukubona. Nk'abariya bari hariya ayi ndabona ko aribo tuza gutangura kubaza. Ashaje nabonye abantu bihagarariye kuri mpungwe batekereje, nabaraye bayiteye umuriro, ari abantu bihagarariye kuri mpungwe. Ego ni kuvuga rero bari bahagaze neza. Itegeko rigira kabiri, tubajije ikibazo ca mbere turaza gutora abantu 6 canke 5 canke 10 biravana. Ushitse hano imbere muraza gutonda mwese, hanyuma mumaze gutonda muca mwidondagura amazina. Ati nije umviriza mujena muvuze ati nije mwene kavyina buhiye wo kumutumba ndayamutazi. Nuko mwese mwamaze kwidondagura amazina n'imitumba muvako, ngaho rero dutangura kubaza umwe yishure. Mujena hariyo igitabo ndabandikamo shengero ry'Imana bakirisu batagatifu batoni b'Imana. Kino gitabo murakibona? Kino gitabo murakibona ko mutanyishura? Nico nyene za kubandikamo. Iki gitabo nico ndabandikamo. Murakizi uko citwa? Murazi uko citwa? Kirera. Hanyuma kikaba ari igitabo c'ivyahishuriwe abishura ibibazo. Ngirazubiramo. Shengero ry'Imana kino ni igitabo c'ivyahishuriwe abishura ibibazo. Yabivuze umujenama mukuru. Uraza ukidondora uti jewe mwene kavyina buhiye wo kumutumba ndayamutanze, ngajanda kwandika. Agaca kubaza ikibazo ukishura, uhejeje kwishura, mwese muhejeje ncagira ni mazi araba mu gitabo c'ivyahishuriwe abishura ibibazo. Sanga no sigarana na kavyina buhiye ndayamutanze, barumwete nyamyoma abandi boze shenguruke turashikanye. Kubera iki twanka imanza? Ngoja ngo je nari navuze uko wari wavuze he? Ko je nca ndaba mu gitabo c'ivyahishuriwe abishura ibibazo. Si bitabo vyahishuriwe Yohani canke Matilda weka
ni cyahishura abishura ibibazo babandanya ni kuvuga rero umuntu wese aza gutora ikibazo ntaca ahita agenda oya aca guma hajya mu gatutu rino shengero ryacu inama mukuru w'abarushenguhere nitwo dutanga amashikanwa amashikano sigajya ego ngaho ari hajya umaze gutora ikibazo uraronka agashimwe kari hajya ni kuvuga ivyo bibazo bimaze guhera hari ikibazo ca nyuma ca kindi kiza novuga ko gisumba byose kuko ni ikibazo ugitora aza gutahukana telefone muri bake abantu bose baronse udushimwe si android aho ni android urayigurira si android ni kuvuga tugeza kuri kiriya kibazo ca nyuma cyo guhiganirwa telefone ca dufata abantu bose batora ibibazo twabajije ubwa mbere bose twongere tubatondekeshe hano neza cyane duhere ku wa mbere ku kibazo ca mbere wa kabiri wa gatatu gushika ku kibazo twari tugezeko ni kuvuga uwa mbere aza gutora ico kibazo niwe catahukana telefone none misa ntizoba isohotse izobaheza hari kindi ugabo rero uwa mbere kimunaniye uwa kabiri wa gatatu wa nyuma bose kibananiye tuca dutora muri mwebwe sawa sawa nuko mana kora ibitangaza byawe 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 ingwara zisezerana mu masesa abantu batandatu rero ba mbere ngaha twavuze ko atakudugana ivyo kunigana kandi mugiye muza murero kumengo mutashe abafasoni bane hariya inge mbere hariya wewe wagatelefone ngaha ngo wewe hariya hari umuntu wagatelefone ngaha nari mpamagaye ngo tonda abandi bakenyezi no tonda abakenyezi ni bane n'abagabo babiri ingo nawe wewe muvyeyi ya mpicumbi uriya mama ntuzeye bakwiye bane sawa abakenyezi bane bakwiye tondaho ubu abantu b'abagabo rero ninde babatondekeshe ngo wowe uriko uragira uku ubundi nawe ninde nindira wowe uriya wagasakoshi ngo ngahe kenyo make ko bitegwa hashashe engoshe mugira mukubitwe ikibazo camva inyuma uco bumvira yabayina barushenguhere radio televiziyo isanganiro nishiramwe dushire hamwe tuba turi ku mutumba wa Muriza Bidondore Alphonse Bidondore witwa nde Irankunda Vianney ukorekera Tangishaka Diomedi ukorekera Berize yego di Nitwashimira Imana Rosata nitwa Nteturuye Odete nawe Kabura Devote muje nama bambariza ikibazo ca mbere umviriza neza mwumvirize neza kivuga ki vuga imibutsa itatu irimwo amajambo akumira umukenyezi n'umwigeme twagiye via uwa mbere ni umukenyezi ni kumara mu muryango okori abandi ni munome manza heze mwani muhore okorekira uwa kabiri nta wundi nzi tuje ku mundi muntu agiye kabiri umukobwa nta mwana okorekira nta jambo ry'umugore okorekira inkobokazi ntibika isaki ihari umukenyezi nta jambo afise umugabo ahari uwa kabiri umukobwa ntashobora kuvuga ijambo nyina wiwe ahari uwa gatatu tunyarutse inkoko ntibira inkokokazi ntibika umugabo ahari ego twagiye namwe icyambere umukenyezi ntashobora kugira amategeko ku byo mu rugo umugabo ahari icya kabiri ego umukenyezi nta jambo ashobora kugira ku
ku byo mu muryango kandi umugabo wiwe ahari. Icya gatatu nuko umukenyezi atakintu ashobora kuza gukora umugabo wiwe atabizi. Icya mbere umukenyezi niko yamara mu muryango. Icya kabiri nta mukenyezi ashobora kuvuga ijambo umugabo ari hari. Icya gatatu abandi ni muhure ukavuga inyishu ushobora gutakaza amahigo. Wahejeje? Oya hejeje. Twagiye kuri Devote. Umukenyezi wa mbere ni ukugumya kwigenza mukebu. Ikibazo cya kabiri nta mukenyezi yishora kwamara agenda mu isi yose ahantu atabariye umugabo wiwe. Ego. Cya gatatu nta mukenyezi yonona ibintu biri mu nzu atabariye umugabo wiwe. Nuko ikibazo cyavuga ngo iki? Ikibazo cyavuga ngo vuga imyibutsa itatu irimwo amajambo akumira umukenyezi n'umwigeme. Maze rero araba mu gitabo cy'ivyahishura abishura ibibazo. Bonyene barikuyemwo. Nuko rero muracafise amazinda hinge basi ndababwira twari twasavye bitatu mugabo reka basi watoye bibiri tumureke. Muri mwese hari umuntu umwe yatoye bibiri muri bitatu umwe nawe se uwundi ni Diomede. Diomede ninde? Abandi bose shenguruke turashikanye. Mushobora kuronka amahirwe ku bindi bibazo. Diomede wowe kubera urumwe twakano gashimwe genda urabe haje mu bushimo buri hajya utore kamwe ucuje hariya ako wifuza bamoreke. Biramunaniye guhitamwo isuka muriza. Nuko rero mujena turabandanya n'ikibazo kigira kabiri. Bandi batandatu. Abandi batandatu. Hariho umugabo kwanza wa mbere nasubije inyuma yarafise agatelefone we nabanzaze. Wa mugabo yari ngaho ninde? Amugabo nsubise inyuma. Arihe? Oya suyo. Ko yabasumbije nayizire ngaho. Turabe. Ingo muvyeyi, uyu muvyeyi ngaha wowe nyene. Ingo nawe we nta kundi. Wowe isakoshi ingo. Ingo wowe. Abagabo ni babiri gusa. Ndaje. Abakenyezi bakwiye n'abagabo barenze hawaje batamuhamagaye. Oya we baguhamagaye. Uyo namuhamagaye. Uyo w'inkoni nawe munyokuru wanje. Nyokuru gumamwo. Uyu ujye wamuhamagaye. Uyo nenda muhamagaye uyo. Joyo. Virayo. Abaza ko wenda muhamagaye ndabazi. Mama shahu we. Yego Muriza we. Aha bidondore. Jewe nitwa Niyonsaba Methode. Mba ku mutumba wa Kirambe muri komine Butaganzwa muri zone ya Muriza. Neza cyane. Ukurikira Saberu Jeruve. Mvuka inyarubabi umutumba Nyarubabi zone Biyogwa. Jeruve? Saberu Jeruve. Niyo nzi Mariberiya mba ku mutumba wa Kivumu. Inde mabukwe waje. Niyo nzi Mariberiya nubatse ku mutumba wa Kivumu nkaba mvuka ku mutumba wa Kirambe. Neza cyane. Ndayisenga Kosasiya nkabamba Igasasa. Ndaribike Jacqueline nkabamba ku mutumba w'Icaragata. Ndaribike.
mbore hankuye Violette mbicara gata muri zone Mugege. Violetta. Ewe Violetta, Violetta, ewe Violetta. Umvirize ikibazo. Mujena. Yego. Babaza ikibazo kigira kabiri. Nuko mwumvirize ikibazo ca kabiri. Hari udukorwa tumwe tugenewe abahungu n'abakobwa. Neza cyane. Muri utwo dukorwa vuga ibikorwa byo rugo bigenewe abakobwa gusa. Igikorwa ca mbere ni ugukubura. Neza cyane. Igikorwa kigira kabiri ni uguteka. Neza cyane. Ukurikira nababwira vuga tubiri gusa. No kuvuga igikorwa ca mbere kubura no kuvoma. Neza cyane. Ukurikira igikorwa ca mbere kubura no kuvoma no guteka. Neza cyane. Ukurikira igikorwa ca mbere umwigeme ajejwe no kubura agasukura haba kongera agateka akaja kuvoma. Ukurikira igikorwa ca mbere c'umwigeme kubura mu nzu akarondera ifungurwa z'abavyeyi. Ibikorwa bigenewe umwana w'umwigeme nta bihari. Umukobwa akora ibikorwa cyo kimwe n'umuhungu, ivyo umuhungu akora nivyo umukobwa akora. Nukuvuga ivyo vy'umukobwa nta bihari n'umuhungu arashobora kubikora. Warakoze Mana wewe waremye bano bantu, warakoze Mana wewe waremye bano bantu, kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura Mana kubitangaza vyawe. Yonjena mukama wanje inyishu mvuge vuga inyishu mvuge diakoni vuga ntabiriho bose baba bahungu baba bakobwa bose barakora ibikorwa. Ibyo mwigeme ashobora gukora n'umuhungu yashoboye kubikora. Wowe muri rugo n'umwigeme arabikora. Hari ingabire nawe n'Imana, hari abambaye badashobora kuronka. MV genda utora agashimwe wifuza muri burya Jesu senere kwenda gutora heri bara mukaboko uyo wone marahita nicyo shaka Imana icyo ushaka nicyo utora ahisemwo isuka n'isaba. Neza cyane barusha ngwere radio televiziyo Isanganiro. Neza na neza turi ku mutumba wa Muriza ni muri komine Butaganzwa intara ya Ruyigi. Ikiganiro barusha ngwere radio Isanganiro kabifatikanije nishira hamwe dushire hamwe ni rimwe mu mashira hamwe ane y'abakenyezi ari mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro, umugambi urangurirwa mu ntara za Rutana na Ruyigi. Turabandika ikindi kibazo gatatu hanyuma umugumwe muri ya migwi itatu navuga abantu batanu muri tegura. Hari umugwi wari hano wari witeguye naze babanze bari inyuma y'iki kibazo. Inyuma y'iki kibazo kigira gatatu inyuma y'iki kibazo rero kigira gatatu ikibazo kigira gatatu kigira kibazwe bandi. Uri hari inyuma ugije telefone wendorera abashinga ntahe batatu inyuma wenyene ego hingo ndaba abandi bashinga ntahe hari umushinga nawe maraha ingo nawe dogije inkofero ingo ayi bantu uri abafasoni nawe uri umusore adugije inkofero itukura wowe nyene ingo nawe amarori ingo nawe ingo naco murashikirwa jayo nawe murashikirwa wowe dugije murashikirwa tu ifunguruzo ingo bakwiye jariya mu bandi bagore hari abagabo babandi bamaze gukwira mu bagabo babandi abagabo babandi abone baje mu bagabo batanu usokuru wanje esokuru uni data bukwe aho vyogenda kutasina bukuramo vuma ngoramo abandi no kubahuka hanyuma mbavaza kubega ubugari he ndamukuyemo mu mpende ndarusa umwe bari batatu bane batanu ni 10 abakenyezi batanu n'abagabo batanu kiranazira ongereza abandi bakenyezi babiri ego nuko umunsi wabo ega n'umunsi wabo abakenyezi uri umukenyezi adugije base uri ahetse umwana ingo reka ndabundi hano
nawe udugije akagapo hariya ingo guma batora babiri bakwiye barushenguhere radio televiziyo isanganiro ifadikanije nishirahamwe dushire hamwe imwe mu mashirahamwe ane agashira mu ngiro umugambi bakenyezi dukenyerere amahoro umugambi uri gukorerwa mu ntara za Ruyigi na Rutana bidondore je nitwa Sinavyigize Simeon nkaba mvuka ku mutumba wa Gasasa mugabo nkaba nsanzwe mba ngaha imuriza ukurikira nije imbere Diodone nkaba mvuka inyarurambi niyo nze Marivere hano nkaba mvuka ku mutumba wa Gakonko Ndwaze Arivera nkaba mvuka ku mutumba wa Rukonko Arivera Ndeko bwa Eliana nkaba mvuka ku mutumba wa Kaganza Eliane ukurikira Nayemera Janete nkaba mba ku mutumba wa Batye Janete wibatye Yanezereza Silvia ku mutumba wa Nyarurambi Silvia Barushenguhere radio televiziyo Isanganiro ifatikanije nishiramwe dushire hamwe neza turi ku mutumba wa Muriza babaza ico kibazo hari umugambi uriko urashigwa mu ngiro n'amashirahamwe y'abakenyezi amashirahamwe ane umugambi ukorerwa mu ntara za Ruyigi na Rutana muri ayo mashirahamwe ane harimo iri dukoranije ngaho no munsi dushire hamwe uwo mugambi witwa ngweke uwo mugambi witwa bakenyezi dukenyerera amahoro ukorekera uwo mugambi witwa Rezo Femme ukorekera uwo mugambi witwa abakenyezi dushire hamwe ukorekera uwo mugambi witwa abakenyezi dukenyerera amahoro ukorekera uwo mugambi witwa mukenyezi dukenyerera amahoro ukorekera uwo mugambi witwa mukenyezi dukenyerera amahoro ukorekera umugambi witwa bakenyezi dukenyerera amahoro warakoze mana wewe waremye bantu warakoze mana wewe waremye bantu numvijwe rimpamagara bariko baramama nubirane mwejoro bariko baramamagara numvijwe rimpamagara bariko baramama nico zigana gumye mvuga nti ikiganiro niba rushenguhere radio televiziyo Isanganiro ifadikanijwe nishiramwe dushire hamwe rimwe mu mashiramwe ane arigashira mu ngira umugambi bakenyezi dukenyerere amahoro najo navuze nka incuro nk'ijana none mwari hehe gashengero ry'Imana ingaza mbase yemwe bantu wavuze mukenyezi dukenyera amahoro tumuhe nta mukenyezi nta bakenyezi ni sawa mazarara mu gitabo cy'ivyahishuro abishuri bibazo asanga yosigarana na Simeo Arivera Eliana Janete na Silvia Diodone na Referiano shenguruke turashikanye Referiano nande mpindukire ndabasangaho ubu rero gira ndabatorera ubushimwe wowe igitenge were umwana tora igitenge hajya ndabatorere wewe uri umunyeshuri tora amakaye hajya je kwika amakaye arazimbe mucumuvuga ngo tora amakaye arazimbe tora amakaye ho uri umurimyi uri umufyatuzi n'umurimyi woruca urubatse tora base nawe tori base we tori suka ko nta gitenge nogwa ko wenda ukenyera tori suka uja kurimira umuryango igitenge cy'umugore uzokimwigurira wowe nyine sawa genda hajya mwe mwava muhiganirwa telefone radio Isanganiro radio televiziyo Isanganiro kiganiro barushenguhere kiganiro mwatunganirije ifadikanije nishiramwe dushire hamwe turi ngaho ku mutumba Muriza ni mu mugambi bakenyezi dukenyere amahoro umugambi uri gushirwa mu ngiro mu ntara zibiri Rutana na Ruyigi n'amashirahamwe dushire hamwe ishirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro ariryo RFP ishirahamwe yeri nishiramwe ko kafeme umugwi wa mbere w'abantu batanu mjena tuve turondera ikibazo cy'abana ego ubona abantu bakuze
wa mugwi wa mbere w'abaririmbyi batanu ni bande? Umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango kuko yabonye ibikorwa akora Umukenyezi n'umwizigirwa nikiremesha mu muryango twarabakomboye ntitarabona nimuramura amaboko duhoberane imigisha y'Imana ibasesekaremo abakomboye ntitumusaraba twarabakomboye ntitarabona nimuramura amaboko duhoberane imigisha y'Imana ibasesekaremo. Murakoze cyane murakoze cyane nibo bambera amashi. Ubu tugeze ku kibazo cya kane. Aha bandi 10 abandi 10 zana abandi 10. uriya mukenyezi hari yadugije ingeje ngo nyarutsa aha yewe gaye bamwe bari ku mutumba wa Mpungwe nabo nkibona ubugufi n'ingwara wowe wikoreye agakapo ukonyene n'agakapo kawe wowe udugije akagunira hariya wowe ufise agapacu hariya nyene ku musozi wa Mpungwe impande y'udugije umutoto abagabo ingo y'umugabo ingo na wewe hano we babiri arakwiye na wewe umugabo uyu sawa we mukunira ni wewe ego abakenyezi bane bakwiye oya wowe sinaguhamagaye nahamagaye uri impande y'udugije umutoto arageje kwatora umugabo inge ntorino naho wowe ufise akantu k'agapapuro mwishashe ingo abagabo va mu bagore babandi aha abagore ni batanu ingo uwo mugabo uri hari inyuma we manzuveyo mambo sawa ego gwino gatoyi nimwegere hariya nimwegere inyuma twabona ko tuza turaba abantu bari hariya abatora tekane mwebwe muri ko muradugana ntitubatora nyokuru wanje nyokuru igeraho wanje naho cici ingo bidondore witwa nde Joe tambaye haga Diomede nkamva ku mutumba y'umuhene baricako Diomede yo ku mutumba wa Gakongo aha ukorikira je banyita Dashimiye Gerard mba ku mutumba wa Musenga komine Butaganzwa banyita Ndayize Pierre nkaba mvuka ngaha nyene Butaganzwa aha ukorikira Tarasisi Ndayishimiye nkaba mba Gasasa umutumba Tarasisi aha ukorikira Ninkunda FM nkaba mba ku mutumba Gasasa Efemia Ashimiye Angeneri nkaba ku mutumba wa Muriza Angeneri ukorekera Ntamba Yanosiata mutumba Muriza Tuhawe n'Imana Mediatrice umutumba Muriza Ikiza ku buntu banyese umutumba Nyarurambi Ibogorigomba Beatrice umutumba wa Gikwiye aha Hari igihugu Josephine nkabamba ku mutumba wa Gasasa Irabarutana Dine nkabamva ku mutumba wa Muriza mama we Ndayisabareya nkabamva ku mutumba wa Muriza mukama wanje vuga intambamyi zibuza abakenyezi n'abigeme kwitabira ibikorwa byo mu kibano na politike abakenyezi intambamyi ya mbere ituma batitabira ivyo bikorwa na cyane icambere kutiga ikigira kabiri ukwikumira bonyene bavuga ngo bakenyezi ntidushoboye twagiye ukorikira namame ya mbere ku bakenyezi baranka kwitoza yo hageze mu kwitoza bamwe akavuga ko batabishoboye icya kabiri umukenyezi afatirirwa n'ibikorwa byo mu rugo akazararaba abana ukorikira je ndiko nditegereza mu bintu vya politike n'ibintu byo gukora mu kibano ahubwo ndiko ndaraba izo ntambamye ntazoba zihari ukorekera ca mbere nuko bikumira cyane abakenyezi bigira ngo ntibashoboye ca kabiri nuko abakenyezi kenshi usanga bafatiriwe n'ibintu byinshi bagaca bikumira cyane ukorekera intambamye z'abakenyezi kakaniya barikumira
ahandi naho abagabo babo bakababuza kuza kwitoza nk'ibintu bya politiki. Icambere abakenyezi uca usanga bariko bitwararika ibintu byo mu rugo gacu usanga nyene nta mwanya bafise. Icya kabiri ugaca usanga bavuga ati twe tutize nk'abantu tutamenye gusoma ati nk'ivyo ntavyo twoshobora. Ukorekera je nibaza ko atabihari. Ukorekera intambamye ya mbere bonye n'ubwabo barikumira. Ukorekera Onia no siata? Ego. Aha. Kabiri n'abarakubigwa mu kibano. Ukorekera mediatrice Abakenyezi barikumira canke bagakumirwa nabo bubakanye canke ibikorwa vyo mu rugo bikababana vyinshi. Ukorekera intambamye ya mbere barikumira bonye n'ubwayo. Iya kabiri bakabuzwa nabo bubakanye. Igikumira abakenyezi ishambere nukutitaho ivyiza vy'iterambere bakagomba kwitaho ivyo mu rugo. Bonye n'ubwabo barikumira. Ubukene buratuma n'ubukene no kuvyara intahekana. Ubwa mbere abashinga ntahe barashobora kubatana ibikorwa bakagira ibikorwa byinshi mu rugo. Hanyuma ikindi hari igihe bonyene abakenyezi bikumira cyangwa ugasanga abandi bakenyezi bariko barabakengera avuga ngo nta vy'abakenyezi. Alphonse subira kwa nyogokuru wanje gatoya. Umushinga ntahe wawe akubujije iterambere warigomba urumva ko ufise ikibazo mu mutima kandi kubishoboka wari ukwiye gukora iterambere kandi mukumvikana n'umushinga ntahe wawe mu rugo. Niho rero muca muronka iterambere rikwiye ugaca ugenda n'igushigikira kwitoza. Neza cyane, neza cyane. Uvuriza inyishu zari nyinshi. Vuga intambamyi zibuza abakenyezi n'abigeme kwitabira ibikorwa byo mu kibano na politiki. Hariho akaranganderano no kuvuga imico kama. Bya bindi mico ngo nta mukenyezi ntago kwisaka igira umukenyezi agafara. Hariho ukwikumira nka benshi bakivuze. Sawa. Hariho ibikorwa byinshi byo mu rugo. Sawa. Hariho ukutamenya. Hariho ukuvyara indahekana. Navyo nyene biratuma kubera urumva bari mu bindi. Hariho kubura ikiyago mu rugo nyokuru yakivuze. Urumva hakabaho kandi kudatunganiriza hamwe imigambi y'urugo. Narasavye bibiri hariho benshi bavuze kimwe n'abavuze bibiri rero. Ko batangwa kugenda ntaraba mu gitabo cy'ivya hinge kwanza maze nguremwo utashowe na kimwe. Baricako Gerard bayi Angeneri bayi Beatrice mviramwo ko mutavamo Diomede Mbayahaga mviramwo Pierre mviramwo Anosi yatabaye. Aha rero sigarana Tarasisi ninde? Aha. Mediatrice ninde? Mediatrice. Agnes ninde? Aha. Josephine ninde? Nyokuru wanje ingo. Hanya cyo gutuma namusubirishije mu nyokuru. Nadine Leya warakoze mana wewe waremye bano bantu. Nyokuru genda witonde utora agashimwe muri bujya bushimwe bwose utore kamwe wifuza abandi nje nkorana nabo. Ko mu ndabicoroshe genda hari ya nyoko mu bantu b'abafasoni bari gaha nimba bafise ibizigizigi by'ibitenge niba barakora mu mutwe aba bari ngaha nibo ndiko navuga mwabafasoni hagenda umwe aje gutora ico yifuza muga ntatora igitenge rindira wowe rindiraho haheru yatoye ikibazo mugende uko nyene ntutora igitenge hajya
nimba utora isuka nimba utora amakaye nimba utora ibase igitenge ntukuraho genda woraciye akenge we mufaso na gakapo banzuze wowe nyine aha ingo nawe marori nujya w'ikirato babaye bangahe babaye batatu hari wagasakoshi hari inyuma na wene nawe wagasakoshi wowe inyuma wowe udugije agasakoshi wowe nyene babaye bane ingo wowe wari ngaha akaba yari ngaha mvemo we mukobwa wa marori ingo nyaruka nawe wagakapo n'uwagatelefone wenyine ukuranda wagatelefone ngo abakenyezi reka turabe uko bangana bakwiye yegera aha abandi ni mwegera inyuma murabona ko muguma mwegera imbere murabona ko turiko dutora binyuma aho bamenye umuti barazi ico nabikoreye ni kubera nababwiye bigigwa inyuma base none nca nkurana n'abago aha we wagasakoshi ngo kirago cyamuta we musore wambaye wenyine ngo abakenyeza we wagatelefone haje inyuma hari inyuma ngo tonda ugiye he mu bagore babandi Leo gumagaha bidondore jewe akazina kiwanje banyita Nihoreho Pacifique mva ku mutumba wa Kirambi. Aha ukorekera akazina kiwanje banyita Sinzo Batona Jiriberi mva ku mutumba wa Taba. Ukorekera nitwa rero ndagije Siriyake nkabava ku mutumba wa Kizigama muri zone Rugongo komine Butakara. Ukorekera Ishimwe donc ve Muriza. Ndayisaba Emerine Gishubi. Tangishaka Faustine zone Muriza. Niyo mungere Ivete zone Mugege. Gende buke. Nta mpera space Corine Nyaburondo. Ukorekera Nizigimana Valerie. Ninaze Josette komine Mugege. Nshimira Imana Violette umutumba Rugata zone Biyogwa. Rukanyomerani ya muri zone Mugege ku mutumba Nyangurube. Nitwa Nkurikiye Tidora ku mutumba wa Muriza. Sawa. Babaze ikibazo. Vuga amashira hamwe ariko arashira mu ngiro umugambi bakenyezi dukenyerere amahoro n'amashira hamwe ane ayo mashira hamwe nayo nayavugiye ngaho incuro nyinshi gose irya mbere ni Rafebu kabiri PGCD irya mbere niko Rafebu Eri RFP na PGCM wokorekera ya mbere ni Eri Kokafem PGCD bakenyezi dushire hamwe donc Eve Yeri dushire hamwe Kokafem na RFP wokorekera dushire hamwe Yeri Kokafem RFP Yeri Kokafem RFP wokorekera Kokafem RFP dushire hamwe na Yeri wokorekera Kokafem RFP Yeri dushire hamwe wokorekera dushire hamwe Kokafem Yeri RFP dushire hamwe Eri Kokafem RFP wokorekera RFP dushire hamwe Kokafem Yeri wokorekera Yeri dushira hamwe dushigikirane Kokafem wokorekera RFP dushire hamwe Yeri na Kokafem warakoze Mana wewe waremye bano bantu kayongiro kazoza kuyungurura akayongiro kazoza kuyungurura kayongiro kazoza kuyungurura emuriza kayongiro kazoza kuyungurura navuze ikiganiro barushe nguhere radio televiziyo Isanganiro ifadikanije nishira hamwe dushire hamwe iri kumwe n'ayandi mashira hamwe ane ariyo Kokafem Yeri
RFP canke Rezo Femme pe nurani rw'abakenyezi barahanira amahoro naye nayivuzemo nadushire hamwe. Hanyuma nta kintu kibabaje nk'abantu baza kuvuga yandi aho guhera kuri dushire hamwe. Shira ko bavuga dushire hamwe gaye. Wo tumunanirwa yandi yose ariko bamwe bambere hari abari batoya abiri. Muga turara batereka turabe yuko hoza abandi numvise abantu bakurikirana ngaha bayavuze yose. Mugaba hari nk'umuntu yavuze yere muga kubera umva nururimi so rurimi rw'iwacu ndamureka. Ndamureka. Ko kafeme sawa. Ni sawa gabasha. Mugomba ndabavugi fatira umwana ndabavuga ubu rero ngomba mumviremo bamviramo kwanza Pacifique mviramo Jiriberi bayi Siriyake bayi nyokurumiraniya yego mbega abo sigaranye we ni Donkeve Everine ni wewe Emerine Faustina Ivete Svesi Valeria ni Valeri hanyuma Josette ni wewe Violeta na Zidora haya angira ndabereke hasha nyama kigomba gikubitirwa hashasha aba bafasoni babiri banyuma umwe wese nagenda yitorera agashimwe abandi nije dupambana nabo mwebwe babiri umwe wese natorera agashimwe yifuza ndazi gituma nabigisa Mjena baguma bandi abicoroshe and we musore kiretse kijya gitenge genda utore ibindi kiretse bijya bitenge bibiri genda utore ibindi wifuza kandi nyaruka uburamviramo wewe worubatse inkumi ni bande muri mwebwe ngomba kumenya inkumi kwanza inkumi mwebwe zitatu murakoze cyane aba batatu nabo barubace inkumi genda mutorama basebase hari umunyeshuri arimo oya genda mutorama basebase izo nkumi mwese ko muri zitatu naco urabona nkaba wewe ufise umwana mu mugongo bazutore igitenge aho wewe wabashoboye mugayo utazana uwo mwana ko kweri muri mwebwe babiri ubusumvye uwundi imyaka ninde kandi nagenda tora igitenge wowe nawe sindagutorera genda witorere sivyo none utoye amakaye niyo wifuza tora imifungo ibiri y'amakaye sawa ni guhezagire urakoze cyane turabandanya uriga jayo wewe wambaye uniform uriga jayo mwerindira ndabitorera Mjena reka ndabitorera yego uriga jayo abana b'abahungu batonda kwabo abakobwa batonda kwabo abana b'abahungu baherino mwabahungu uninde guhamagaye wibaza ko ntababona karakubanye tonda Radio Isanganiro ikiganiro ni barushenguhere radio televiziyo Isanganiro ikaba ifadikanije na dushira hamwe rimwe mu mashira hamwe y'abakenyezi mu umugambi ni murunani ni rimwe riri mu mashira mu runani rw'amashira hamwe y'abakenyezi baharanira amahoro hakaba ari ishiramwe dushire hamwe ishiramwe Rezo Femme pe hariho nishiramwe yeri Coca Femme akaba kandi ni mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro umugambi urangurirwa mu ntara zibiri akaba ari intara ya Ruyigi n'intara ya Rutana barushenguhere neza na neza turi ngaha ku mutumba wa Muriza nibahere kwidondora witwa nde sinzotuma Elize nkaba Elize vuge buke yitwa Elize ukorekera gateka Trezor nkaba ku mutima wa Urenzi Trezor ukorekera witwa nde Irakoze Felix nkabamba ku mutumba wa Muriza ukorekera Shuwe Imana Karine nkabamba ku mutumba wa Muriza Karine ukorekera Sengiyumva Ane Esperance nkabamvuka ku mutumba wa Charagata
Ukorekera? Irankunda Kesiya nkaba mva ku mutumba wa Gasasa. Ukorekera? Irakoze Diane nkaba mva ku mutumba wa Nyaburondo. Abana bidondoye neza egera imbere. Muje namareka ikibazo ndacibabariza jewe nyene. Mwaba. Baba. Murakomeye? Ego. Ehe. Umugambi mwaba. Bakenyezi dukenyerera amahoro. Burangurirwa mu ntara izihe? Ni intara zibiri. Intara ya mbere? Ya mbere ni Rutana. Ya kabiri? Ya kabiri ni Ruyigi. Ya mbere Rutana Ruyigi. Ferigisi? Ya mbere ni Rutana hama Ruyigi. Karine? Ya mbere ni Rutana, ya kabiri Ruyigi. Anne Esperance? Ya mbere ni Rutana, ya kabiri Ruyigi. Kesia? Rutana na Ruyigi. Diane? Rutana na Ruyigi. Mwaba genda mutora amakaye. Genda mutora mwese amakaye muce mujariya. Hanyuma mbandanye nebisigaye. Genda mu umwe. Wamugura baririmbye ubwira kabiri uri he? Genda uwundi tora amakaye. Kurikira nawe. Mugenda. Kurikira nawe. Lindira. Nawe sawa tora nawe uko nyene genda hariya tora nawe. Aha wamugwi wawe uri he? N'abantu batanu muze muririmbe nyo tubandanye. Ingabira noze umuvyeyi zirurutse Maria n'umuvyeyi Imana yaduhaye niwaremesha bamwizeye. Ingabira noze umuvyeyi zirurutse bakunda gusenga ingomurawe. Ingabira noze umuvyeyi zirurutse bakunda gusenga ingomurawe. Ingabira noze umuvyeyi zirurutse Maria n'umuvyeyi Imana yaguhaye niwaremesha bamwizeye. Ingabira noze umuvyeyi zirurutse. Ingabira noze umuvyeyi zirurutse. Habariya nabo. Ari ingabire twawe twayawe n'Imana. Ari abamba badashobora kuyironga. Ingabire twawe n'Imana. Ari abamba badashobora kuyironga. Ari muriza twawe twayawe n'Imana. Ari abamba badashobora kuyironga. Ingabire twawe n'Imana. Ambaye badashobora kuronga. Aya mashimwe nayo watubambiwe. Aya mashimwe nayo watubambiwe. Amen. Aya mashimwe nayo watubambiwe. Aya mashimwe nayo watubambiwe. Uko gusenga nuko waducunguye. Uko gusenga nuko waducunguye. Amen. Aya mashimwe nayo watubambiwe. Aya mashimwe nayo watubambiwe. Amen. Bari inyuma nibo ntora kubera mwamaze gushikina imbere gose. Oyo uri ngasi shaka kugutora sinakobesha. Ntora bari hari inyuma. Ntora abakenyezi bari hari inyuma. Ingo wewe ingo we munyokuru nanse uyo nyokuru nyene uhinduka urabe inyuma jamu. Jamu wewe nyene apana wewe ntuvuye mu uyo. Wewe nyene apana uyo uriya w'inyuma. Wewe igitenge udugije igitenge. Wewe igitambara cera. Uwadugije igitenge hajya inyuma. Ingo. Naba urabona ko mwega mwamaze kwegera imbere. Genda mu. Nibidondore. Nitwa Neture Odeta wo ku mutumba wa Gasasa. Odeta ukorekera. Nyawenda Sofia ku mutumba wa Kivumu. Shimira Imana Godariva nk'abandi ku mutumba wa Muriza. Ukorekera. Misago Floride nk'abandi ku mutumba w'Inyangurube. Ukorekera. Sindatuma Superiyoza ku mutumba wa Mpungwe. Nibavuga ayo mabi. Amabafatiye ku gitsina ari migwi ine. Vuga iyo migwi. Umugwi wa mbere umukenyezi ashobora gufatwa ku nguvu canke umukobwa agafatwa ku nguvu nukuvuga n'umushinga ntahe arashobora ukorekera
wokorekera amabi ya mbere arashobora gufatira ku butunzi mufise n'umugabo wawe hama yandi nayo ugahohoterwa mu rugo umugabo akagutana abana hanyuma ibindi navyo akaranka yuko uja kwitoza ukorekera amabi afatirwe mu gitsina n'amabi afatiwe mu bitsina n'amabi yo kugwara amabi afatiye ku gitsina amabi afatiye ku butunzi amabi afatiye sesereza mutima amabi sesereza mubiri amabi afatiye ku gitsina nugutwara inda utifuza nukuba uri umukenyezi umerewe nabi mu rugo kandi ugakubagurwa ku nzira ukabura amahoro ukabura ukuntu murakoze cyane amabi afatiye ku gitsina ari imigwi ingahe ari imigwi ine hariho amabi ababaza umubiri namwe gukubitwa hariho amababi ntuntuzamutima wewe utaraza ngaha uwo mugabo akubwira ngo wewe sha uravyibushe iwanyu wari wonze urumvise hariho amabi afatiye ku butunzi ibintu byose vyo mu rugo twara ku isoko hakaba hariho rero n'amabi yo gushurashuza ku nguvu umuntu umwe wenyine niwe yagerageje umwe wenyene akaba ari uwitwa Florida ninde genda utori basa abandi bose mbisa Jariya egera inyuma Jariya ingo waga telefone ingo yewe gaye nitwa Barande Magiste wimuriza uyu nawe niyo nizigemesha yake wo ku mutumba w'icaragati vuga amabanga umukenyezi adashobora guhabwa mu gihe ari imboneza kandi abishoboye arabirekuriwe amabanga arabirekuriwe mu gihe abari imboneza ararekuriwe amabanga yose je ndiyumviye mu gihe aba ari imboneza kandi abishoboye nta na kimwe atarekuriwe turaba murakoze cyane ngo muture amabase nta mabanga nimwe adashire kuri wo gukora ngende hariya babandike igikoresho shangara ry'Imana abakristo batagatifu batoni b'Imana ubushimwe murabona ko bwaheze nagashimwe nakamwe gasigaye hazigaye ijya telefone nukuvuga yuko aratangura kwishura nabafise ubushimwe bayobewe mwebwe ncantora muri mwebwe naho nyene bajya bigenjeje neza batariko baradugana begera imbere bana mufise ubushimwe mwitegure Diomedi tonda uraba hariya Violeta tonda hanyuma Simeo Alivera Eliana muze muzanye n'ubushimwe mwaronse Janete zuzanye gashimwe waronse Janete Silvia Tarasisi havuye Janete ajakurikira Silvia havuye Silvia ajakurikira Tarasisi ni wewe havuye Tarasisi mediatrice kimunaniye kikabananira gushika ngaha tuca dutora muri mwebwe muga murumva akagitora bizoba biheze sivyo muriza oye mama baje bita ngo n'abadiakoni abandi ngo n'abajenama wamengo twebwe turabapagani ni mwisabire hanyuma ndabibike kuri ganza je mu diakoni yasizwe amavuta mwaje kwisabira ingerero je mu diakoni yasizwe amavuta ishengero gikora ndabibike kubiganza mana mushobora byose waremye buno bwoko bwaho bwiza bw'abanyamuriza muri komine Butagazo mana mushobora byose kujya bafashije abatora ibibazo bya mbere bafashije abatora ikibazo cya nyuma cya telefone amen maze azengurura urupapuro kugira ngo abaze ikibazo cya nyuma ibitima ngo gi mujyana babaze icyo kibazo ikibazo ngiki vuga amazina y'abakenyezi babiri basanzwe ari abashikiranganji muri leta y'u Burundi Pretetua na Sabine bayi Chantale na Sabine ndagasaga cyane bayi Kanyana na Sabine bayi Anosiata Kanyana bayi Marie Chantale ni Jimbere na Pretetua bayi ingo witwa nde nitwa Ninkuru James mushikanganje Chantale
na Sabushimike. Shantare ndeshi Sabushimike nde. Wumviriza twumvikane. Uzumbwira igikirundi n'igifaransa. Je twangenda ku manager hamze. Hariho Mede Sabushimike, Shantare nije imbere. Gitoye. Hariho Mede Sabushimike, hariho Marie Chantal nije imbere. Hariho Domine Banyangimbona y'ubutungane, hariho Ridine Baradahana w'amagara y'abantu, Marie Chantal Nijimbere no udandaji, Imede Sabushimike no gushigikirana no gufatana mu nda no kureba muri ze. Nukunda bakengukiye cyane muzahore muza muri zone yacu ndushikiza ibibazo bitandukanye murakoze cyane. Ubwiki ishira hamwe dushire hamwe. Ijambo dushira hamwe niribandanye imigambi ihore ku kivi. Abanyagihugu tuzokwama inyuma yanyu murakoze. Urakoze cyane ni nawe turagirije ikiganiro barushengwere no musore ngaha barushengwere no musore radio televiziyo Isanganiro kabari fadikanije na dushira hamwe rimwe mu bashira hamwe ane ari mu mugambi bakenyezi dukenyerere amahoro tukaba twari hano ku mutumba muriza ni muri komine Butaganzwe ntara ya Ruyigi je nama mukuru w'ishengero rya barushengwere ndagushimiye. Nanje ndagushimiye cyane nshimira n'aba bene gihugu ba hano kuntu bashoboye kwitaba kino kiganiro. Muriza Bugirira vyiza nahuta.